Muy buenas noches, Mwiriwe amados neza hermanos bakundwa bene y data amigos hamwe n'inshuti zanje aquí presentes. muri ngaha. Es para mí un privilegio Kuri jewe ni ihigwe muy grande rikomeye cyane estar con ustedes en esta ocasión kuba ndi kumwe namwe muri uyu para mwanya compartir con ustedes unos momentos kugira de ngo compañerismo dusangire umwanya wo kuyaga, alrededor de la palabra de Dios tuyage aquí ku en ijambo Arica, ry'Imana ngaha Chile, muri Arica muri Shiri, y ver la hora en que estamos nuko viviendo, gutyo tubone isaha turiko ver el turabamwo programa iyo divino ariyo, correspondiente tubone a esta umugambi hora w'Imana uhwanye n'iyi saha ya ver nyuma, las bendiciones que Él tiene para tubone nosotros imigisha Imana y cómo idufitiye n'ingene esas bendiciones. turonka iyo migisha. Dice en el libro del Génesis, Mu gitabo capítulo cy'itanguriro 18, ikigabane cya 18 versos 1 en adelante, guhera que ku murongo wa mbere Dios le ukabandanya, apareció a Abraham haravuga yuko Imana yiyeretse Aburahamu ángeles iri que kumwe eran n'abamarayika babiri aribo bari Gaburiyeli na y Mikayeli, comió kandi Abraham. barasangiye na Aburahamu. Y este mismo capítulo Hanyuma muri iki 18, kigabane nyene cyo mu itanguriro 18, vean ustedes, dice nimurabe haravuga hati, versos 1 en adelante, guhera dice, ku murongo wa mbere "Después ukabandanya apareció haravuga Jehová hati, en el uhoraho encinar de abonekera Aburahamu ari kuri vya biti vy'amamure vyitwa imyeroni, yari yicaye mu muryango w'ihema ryiwe mu ndugumba yo mu gihe cy'amashoka, yunamuye amaso abona abagabo batatu bahagaze bamutumbereye. Ababonye ava mu muryango w'ihema yirukanga kubasanganira, akubita inkoro hasi, aravuga ati, mutungwa, namba nogira amahigwe imbere yawe ukemera, ndakwinginze nturengane umusavyi wawe, nuko bazane utuzi mwoge ibirenge, muruhukire munsi y'igiti, nanje nzane utwo kurya, mwihembure, muheze mubone kugenda, ko mugendeye umusavyi wanyu. Nabo batikora uko ubivuze. Aburahamu yitera mu ihema aho Sara ari, ati, tunganya n'ingoga ivyibo bitatu vy'ifu igogoretse, urondere umutsima. Aburahamu arabandanya aja mu busho, ahinda ishuri y'igitegetera nziza, ayiha umusuku wiwe, aca ayibaga n'ingoga, yabira amata n'urubu n'amakamano n'inyama za yashuri yabaze, abitereka imbere yabo, abahagarara mu mbavu munsi ya ca giti bararya. Baramubaza bati, Sara umugore wawe ari hehe? Arabishura atari mu ihema. Nuko aramubwira ati, umwaka ugeze aho uyu ugeze, sinzobora kugaruka iwawe, Sara umugore wawe yavyaye umuhungu. Sara avyumviririza mu muryango w'ihema ahahera inyuma yabo, kandi Aburahamu na Sara bari bashaje bageze mu zabukuru, kandi Sara yari yaraciye. Maze Sara atwengera mu mutima ati, mbega ko maze gukecura, noba nkigomba umugabo, kandi n'umwami wanje nawe akaba ashaje. Uhoraho abaza Aburahamu ati, niki gitumye Sara atwenga, akavuga ngo aho n'ivy'ukuri noba nkivyara umwana nkecuye? Mbega hari kinanira Uhoraho? Igihe gishinzwe, umwaka ugeze aho uyu ugeze, nzogaruka iwawe Sara yavyaye umuhungu. Maze Sara arahakana, ateka sintwenze,
kubera yari atinye. Nawe aramubarira atoya uratwenze. Abo bagabo barahaguruka baragenda batumbereye i Sodomu. Aburahamu abaja inyuma arabaherekeza, maze Uhoraho arivuganya ati mbega Aburahamu nomuhisha icyo ngira nkore, kandi ari we azohinduka ihanga rinini rikomeye, amahanga yose yo mu isi akazohega umugisha muri we, kuko ari we nahisemwo kugira ngo. Maze Uhoraho aravuga ati induru ziri Sodomu n'i Gomora ko ari nyinshi, kandi ibyaha byabo bikaba byabaye ikirenga. Ndamanutse ndabe yuko bakora ibihwanye rwose n'uko induru zaho zanshikiriye, kandi namba ariko biri, nimba atari ko biri ndabimenye. Abo bagabo barijura bagenda batumbereye i Sodomu, ariko Aburahamu asigara ahagaze imbere y'Uhoraho. Ese Imana yohezagira ijambo ryayo riri mu mitima yacu ikatwemerera no kuritahura. Murashobora gufata ibyicaro byanyu. Ikigwa cyacu muri uyu mwanya ni Sara yasubijwe mu bukumi kugira ngo aronke umuhungu. Sara ashushanya ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Nuko rero nimurabe ubu naho ingene intumwa Pawulo mutagatifu atwerekera mu Bigalatiya ikigabane cya 4, akatwereka ko Sara ashushanya ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Aratubwira mu kigabane cya 4 cya Bigalatiya umurongo wa 22 ukabandanya. Aravuga ati kuko vyanditswe yuko Aburahamu yari afise abahungu babiri, umwe ari uwo ku ncoreke uwundi ari uwo ku mugore bwite. Uwo ku ncoreke yavyawe mu buryo bw'umubiri, uwo ku mugore bwite yavyawe kubw'isezerano. Ibyo ni nk'umugani, kuko abo bagore ari nk'amasezerano abiri. Rimwe ryavuye ku musozi Sinayi rivyara abo kuguma mu buja, iryo ni Hagari. Nuko Hagari n'umusozi Sinayi wo muri Arabiya usobanurwa ngo Yerusalemu wa none, kuko usangiye ubuja n'abana bawo. Ariko Yerusalemu wo hejuru niwo mugore bwite, niwo mama wa twese, kuko handitswe ngo nezerwa yewe mugore w'ingumba utavyara, turika usemerere wewe utaramukwa, kuko abana b'intabwa ari benshi baruta abo ufise umugabo. Namwe bene data muri abana b'isezerano nk'uko Isaka yarari, ariko nk'uko ico gihe uwavyawe mu buryo bw'umubiri yahama uwavyawe mu buryo bwa mpwemu, nanone niko biri. Ivyanditswe bivuga iki? Bitirukana incoreke n'umwana wayo, kuko umwana w'incoreke atazoraganwa n'umwana w'umugore bwite. Nuko bene data ntituri abana b'incoreke, ahubwo turaba wa mugore bwite. Nuko rero murabona ingene Hagari n'umuhungu wiwe bashushanya ubwoko bw'Abaheburayo mu gihe cy'ivyagezwe, kandi ishengero ry'umwami Yesu Kristo naryo n'umwana waryo rishushanya. Canke Sara n'umuhungu wiwe Isaka bashushanya ishengero rya Yesu Kristo n'abana bose b'abahungu n'abakobwa b'Imana bo mu mubiri w'ibanga wa Kristo. Nuko murabona ingene isezerano ry'umwana yasezeraniwe Aburahamu ari we bari barindiriye biteze. Aburahamu yari amurindiriye, Sara nawe nyene yari amwiteze, ariko yiyumviriye ko ugushitswa kukuza k'uwo muhungu basezeraniwe kuzoshoboka biciye muri Hagari incoreke ya Sara. Nuko mu nyuma Sara agaheza akamugira nk'umwana wiwe. Sara yaravuga ati kumbure nzoronkera akana kuri we,
nuko rero gutyo we yibaza yuko azoca aba nk'umwana wiwe. Ariko murabona isezerano ryari iry'uko aboneka biciye muri Sara, umugore wa Aburahamu. Nuko rero ubu naho muri kino gihe cy'iherezo turafite isezerano ry'ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Ukuza kwa Kristo ko mu myaka 2000 iheze kwabereye hagati mu bwoko bw'Abaheburayo, ariko ubwoko bw'Abaheburayo nk'igihugu baranse ukuza kwa mbere kwa Kristo. Kandi muri iki gihe cy'iherezo dufise isezerano ry'uko haba ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Isirayeli yo ku isi yo yaramaze kwanka ukuza kwa mbere kwa Kristo. Nuko rero ubu naho ukuza kwa kabiri kwa Kristo kwasezeranywe ko gushikirizwa muri Isirayeli yo mu ijuru, ariryo shengero ry'Umwami Yesu Kristo. Kandi kubera iryo shengero rishushanya cyangwa rishushanijwe muri Sara, biciye muri Sara niho umwana yasezeraniwe Aburahamu yategerezwa kubonekera, naho Sara yari yaramaze gushika mu zabukuru, no kuvuga yari yamaze gusaza atoba gishoboye kuvyara abana. Yari yamaze no gukwiza imyaka 89 y'amavuka, Aburahamu nawe amaze imyaka 99, kandi ntibari bwigere baronka umugisha wo kuronka umuhungu basezeraniwe. Ariko Aburahamu yaragikomeje yiteze ukuza k'umwana w'isezerano, kandi izina ry'uwo mwana ryari kuba Isaka, ariryo risobanura ngo gitwenge canke uwutwengeje. Kandi murabona Aburahamu yaratwenze, ariko yatwengejwe n'umunezero no gushimira Imana igihe Imana yari yamubwiye ko azovyara umwana, kandi kamubwira ko wari we azoragwa ivyiwe. Sara nawe ku yindi ncuro yaratwenze, ariko yatwengejwe no kutizera isezerano ry'umwana yasezeranywe. Nuko mu mwana w'isezerano amaze kuvuka, bose batwengejwe n'umunezero ndetse no gushimira Imana. Kandi Isaka nawe uhereye igihe yari yatanguye kuzaramwenyura anatwenga, murabona aho naho nyene izina ryahindutse ukuri mu buzima bwiwe. Kandi Isaka ariko aratwenga, bose baca batwenga. Aburahamu yaratwenga, Sara agatwenga, n'abandi bose bo mu rugo kwa Aburahamu, incoreke, abashumba biwe ndetse n'abandi bantu bose. Nuko rero kubera ko tubona Isaka ashushanya ukuza kwa Kristo, ukuza k'uruvyaro rwa Aburahamu, kandi biciye mu ruvyaro rwa Aburahamu bwo ku isi, aribwo bwoko bw'Abaheburayo, niho haje Mesiya mu kuza kwe kwa mbere. Ubu naho biciye mu ruvyaro rwo mu ijuru rwa Aburahamu, ariryo shengero rya Yesu Kristo, isezerano ry'ukuza kwa kabiri kwa Kristo rizohinduka ukuri, rihindukira ukuri kuri uyu mubumbe w'isi muri iki gihe cy'iherezo. Nuko rero we ubu aje nk'umwana w'umuntu, kandi we arafise amazina y'ivyitiriro y'icubahiro, amazina y'icubahiro y'ivyitiriro 4. Umwana w'Imana, buri zina ry'icitiriro canke ry'icubahiro rirafise iragi ryayo. Nk'umwana w'Imana, we n'umuragwa, ni samuragwa w'amajuru n'isi. Nk'umwana wa Aburahamu, ni samuragwa w'ivya Aburahamu vyose, ivyo Aburahamu aragwa. Kandi mu yandi majambo, ni umwana w'imfura.
ari we aronka uwo mugisha w'ubusamuragwa w'ubufura como hijo de David, nk'umwana wa Dawidi. heredero We ni samuragwa w'intebe y'ubwami ya Dawidi, kandi ni na samuragwa w'ubwami bwa Dawidi aganje ubwoko bw'Abaheburayo, y como hijo del hombre, kandi nk'umwana w'umuntu naho ariryo zina ry'icyitiriro ry'umuvugishwa n'Imana, kugira ngo hagaragare iryo zina ry'icyubahiro ry'umwana w'umuntu. Kristo marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho, ategerezwa kugaragarira mu mubiri w'umuntu, akagaragarira ngaha ku isi, kandi we agaragariye mu mubiri w'umuntu, mu muvugishwa n'Imana, iryo ni izina ry'icyitiriro ry'umwana w'umuntu rigaragariye ku isi. Nuko rero murabona muri ibyo yamaye amazina y'ibyitiriro atatu y'umwana w'umuntu, nk'umwana w'Imana n'umuragwa, nk'umwana w'umuntu n'umuragwa w'umubumbe w'isi yuvukagera kugira ngo aganze umubumbe w'isi wose. Nuko rero we nk'umuvugishwa n'Imana azoba umwami w'isi yose y'ivikagera. Ni ukuvuga yuko ukuza kwa kabiri kwa Kristo aje nk'umwana w'umuntu, kandi aje nk'umwana wa Dawidi, aje nk'umwami aganza Isirayeli, akaganza n'isi yose y'ivikagera. Nk'umwana wa Dawidi ni umwami kandi ni samuragwa w'intebe y'ubwami ya Dawidi kugira ngo aganze ubwoko bw'Abaheburayo, kandi nk'umwana w'umuntu aragwa isi yose y'ivikagera n'ibiyiriko byose kugira ngo aganze umubumbe w'isi yose wose yuvukagera. Nuko rero umuhungu yasezeranywe, Kristo marayika w'isezerano, aje ari mu mubiri w'umuntu ku munsi w'iherezo, aje biciye mu ishengero rya Yesu Kristo, ariryo Sara wo mu buryo bw'impwemu. Biciye muri Sara niho habonekeye umwana yasezeraniwe Aburahamu, kandi ubu naho biciye muri Sara wo mu buryo bw'impwemu, ariryo shengero rya Yesu Kristo, niho haza havuye umwana w'isezerano. Ni ukuvuga niho hava ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Ku rupapuro rw'368 mu gitabo cy'ibimatanije mu Kiespanyol, integuza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo aravuga ati: ati kandi ivyo ntibimeze uko muri iki gihugu gusa, ntibimeze uko muri iki gihugu gusa, ahubwo ni mu isi yose. Byose byarahumanye, byaranduye, isi n'ibiyiriko byose. Imana gira impuhwe isi yose, iyivikagira ifise ibise byo kuramukwa. Isi iriko irihata, yuzuye imibabaro nk'uko vyavuzwe na Yesaya. Mbega ni kubera iki? Ni kubera iriko igerageza kuvyara isi nshasha yo mu nganji y'imyaka 1000. Aho nta cyaha kizobaho, iriko igerageza kuvyara isi nshasha y'ihanga rishasha, ubwoko bushasha butazocumura kandi butazoyihumanya. Nivyo isi yose iri mu mubabaro, nico gituma natwe nyene turi mu mubabaro. Umugeni ari mu mubabaro kugira ngo avyare Kristo. Ibintu byose biri mu mubabaro, biraniha kuko hari ikintu cimirije kuba, kandi iki kimatanije cya gatandatu nico kizozana ivyo byose. Mwene data, kizoba ari igihe aho hazovuganya mu gigima zose, inyenyeri zizokoragurika zive kwijuru, hazoba guturika kw'ibirunga, kandi kubw'ivyo isi izohinduka nshasha. Umuriro w'ikirunga uzodudubiza uvuye hagati mu nda y'isi, nuko bizokwira impande zose mu gihe isi zo biriko irazunguruka. Kandi binda bibabwiye ndavyemeza, muri ico gitondo igihe Yesu n'umugeni wiwe bazoba bagarutse gushasha ku isi, bazohasanga paradizo y'Imana itunganye cyane. Ingabo zagwanye urugamba rwo kwizera zizohakandagira hose, bazoba bari kumwe n'inshuti n'abakundwa babo. Mu mpande zose hazokumvikana indirimbo nziza z'ingabo zo mw'ijuru. Nuko nawe azovuga ati: wagize neza muntu wanje mwiza wo kwizigirwa, injira mu munezero wa shobuja wateguriwe kuva kera imbere y'uko Eva kubw'icyaha atakaza uwo munezero. Amen. Nuko rero nimurabe ingene ibintu byose biri mu mubabaro.
kugira ngo bitume havuka isi nsha, kandi n'umugeni ari mu mubabaro kugira ngo avyare nde? Avyare Kristo Yesu. Umugeni ariryo shengero ari mu mubabaro kugira ngo avyare Kristo, kugira ngo ishengero rivyare ukuza kwa kabiri kwa Kristo, umwana wa Aburahamu, kuko ishengero rya Yesu Kristo rishushanijwe muri Sara, ariwe yavyaye Isaka, umuhungu w'isezerano. Uwo kandi ni nawe yabaye samuragwa w'umugisha w'ubufura, ariwe wari usanzwe uri muri Aburahamu. Nuko rero turashobora kubona aho tugeze ahariho, kandi tukabona n'igituma biciye muri Sara hashushanijwe ibi bintu byose ari byo muri iki gihe byari kuzoba biriko biraba, kandi byongeye biciye no mu nkumi Mariya harashushanirijwe ibintu bizoba biriko birabera muri kino gihe cya nyuma, kuko Mariya ariwe yavyaye Kristo, igitwikirizo cy'umubiri, icyo marayika w'uhoraho, marayika w'isezerano agaragariye mu mwuzuro we wose mu gushyitswa kukuza kwa kabiri kwa mbere kwa Kristo. Ubu naho nuko rero inkumi Mariya, kubera ko yari akiri umuyabaga, yavyaye umwana w'isezerano Emmanuel, Mesiya, kandi ubu naho ishengero ry'umwami Yesu Kristo naryo ni inkumi, ni umugore akiri muto cyane, ariwe muri iki gihe cy'iherezo yari kuzovyara ugushyitswa kukuza kwa kabiri kwa Kristo. Nuko rero mbega nihe havuye ukuza kwa Mesiya mu myaka 2000 iheze? Nihe havuye igitwikirizo cy'umubiri cyashikirijwemo ukuza kwa Mesiya? Uwo mubiri wavyawe n'inkumi y'isugi, yavutse avyawe n'iyo nkumi ikiri nto. Nuko ubu naho ishengero ry'umwami Yesu Kristo mu gihe cy'ubuye rikomeza imfuruka, naryo ni inkumi ikiri nto. Kandi ishengero muri icyo gihe kikiri gito niho rizovyarira ukuza kwa kabiri kwa Kristo, nk'uko havuye muri Mariya ugushyitswa kukuza kwa mbere kwa Kristo, hakava igitwikirizo cy'umubiri washikirijwemo kuza kwa mbere kwa Kristo. Murabona, mu ishengero rya Yesu Kristo naho muri iyi ntambuko, iyo ririmwo ariyo ntambuko ikiri nto, aho niho hazokomoka ukuza kwa kabiri kwa Kristo gushikijwe, kuko ishengero ryiwe niryo Kristo yasezeraniye ukuza k'umwami. Nuko rero murabona kandi vyongeye kugira ngo hashyitswe isezerano ryahawe Aburahamu ryo kuza k'umuhungu yasezeraniwe. Aburahamu na Sara barahinduriwe izina, amazina yabo yarahinduwe. Aburahamu yahindutse Aburahamu, hongewemwo indome he na a muri Aburahamu. Mu izina rya Sara, Sarayi, naho yiswe izina Sara. Turondeye mu Cyongereza twabona yuko iryo zina ryongewemwo indome he, iryo zina rya Sarayi. Murabona, ibyo byose byabaye kugira ngo hashobore kuza umwana, umuhungu w'isezerano. Muri iki gihe cy'iherezo niho ishengero rya Yesu Kristo naryo rironka uguhishurirwa kuguhinduka kw'izina, rironka uguhishurirwa kw'izina risha ry'umwami, kandi ishengero rironka no guhishurirwa kw'izina risha iryo shengero rizoronka, kandi ishengero rinaronka n'umugisha wo kuza k'umwana, umuhungu w'isezerano, kuko mu nda y'ishengero rya Yesu Kristo, imbere mu nda yaryo hatewe urubuto rw'ijambo rirema, hashizwe urubuto rw'Imana kugira ngo biheze bizane ugushyitswa kukuza k'umwana wa Aburahamu, ariko kuza k'umwami, ukuza kwa Kristo marayika w'isezerano ku munsi w'iherezo, aje yihishije kandi anihishuriye mu mubiri w'umuntu. Nuko rero turashobora kubona yuko ari mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo aho we ashikiriza amasezerano yiwe ahwanye n'umunsi w'iherezo.
Y así como kandi gutyo trajo nk'uko al nacimiento del yazanye cuerpo donde se ukuvuka cumplieron k'umubiri los washyikirijwemo kuza milagros kwa atrás. Mesiya mu myaka Lo ibihumbi trajo bibiri cumpliendo iheze. la Virgen María. Uko kwazanywe Ella n'inkumi Mariya. surgió ese cuerpo. Muri we niho hakomotse havuye uwo mubiri Ahora ufatika. es de la iglesia del Ubu Señor naho mu Cristo, ishengero la rya Yesu Kristo, Sara es virtual, Sara wo mu buryo bw'impwemu, niho hazova hazokomoka umubiri ufatika, uwo uzoshikirizwamwo ukuza k'umwana w'umuntu, akaba n'umwana wa Dawidi, akongera akaba umwana wa Aburahamu, yasezeranywe ko azogaragarira ku munsi w'iherezo mu gushyitswa k'ukuza kwa kabiri kwa Kristo. Nuko rero murabona ingene Sara yabanje gusubizwa mu buto, n'Aburahamu nawe nyene bamaze kuronka impinduka bagahindurirwa izina kugira ngo Imana ishobore gushitsa isezerano ry'umuhungu yari yarasezeraniye Aburahamu. Sara amaze gukwiza imyaka 89 y'amavuko, Aburahamu nawe 99. Ku munsi w'imbere wo kurandurwa kwa Sodoma na Gomora, Aburahamu yasangiye ibyo kurya byo ku mutaga na Elohimu na Gaburiyeli na Mikayeli, aribo bari baje bameze nk'abantu baboneka kandi bashobora gukogwako bari imbere ya Aburahamu, kandi baje kugira ngo hatangwe igihano cy'Imana cyagira kigwe ku isi muri icyo gihe kuri Sodoma na Gomora no ku bindi bisagara bihegereye. Ariko imbere y'uko haba uko kurandurwa, Elohimu ari kumwe n'abamarayika biwe bakuru yabanje kugendera Aburahamu, kandi n'imbere yo kurandurwa ku isi y'abanyamahanga iranduwe n'umuriro w'ubumara ruhonyanganda, Imana ibanza kugendera uruvyaro rwo mu ijuru rwa Aburahamu, kandi hanyuma izogendera n'uruvyaro rwo ku isi rwa Aburahamu, aribwo bwoko bw'Abaheburayo. Uruvyaro rwo ku isi rwa Aburahamu ni Isirayeli yo ku isi, kandi uruvyaro rwo mu ijuru nagwo rwa Aburahamu ni Isirayeli yo mu ijuru, ariryo shengero ry'Umwami Yesu Kristo. Nuko rero turashobora kubona yuko kugira ngo Sara ashobore kuronka umwana w'isezerano na Aburahamu muri Sara ashobore kuronka umwana w'isezerano, barahinduriwe izina kandi baronse no gusubizwa mu buto. Murabona, mu nyuma baciye bimukira i Gerari. Gerari aho umwami waho Abimeleki yakunze Sara, kandi n'uwuhe mwami yokunda umugore w'imyaka 89? N'uwuhe mwami iyo mubona ari mwiza, abereye ijisho, ateye igomwe, akwiye no kuba umugore wiwe, agashima umutamakazi w'imyaka 89? Ariko murabona, Sara yari yasubijwe mu bukumi, ndetse na Aburahamu nawe yari yasubijwe mu buto, kandi cyari igihe cy'uko Sara asama inda ya Aburahamu, nuko akavyara umwana muhungu w'isezerano. Ariko nimwitegereze ingene umwansi w'Imana yashatse kwankiriza ugushyitswa kw'iryo sezerano. Nuko umwansi agerageza gutuma umwami w'Igerari Melikisedeki, oya si Melikisedeki, Abimeleki. Umwansi yashatse gutuma uwo mwami akunda Sara, nuko agerageza kubakana nawe ngo amuvyare ko abana. Nuko ngaho yari kwashaka yuko hatoza umwana yasezeraniwe Aburahamu ko yoboneka biciye muri Sara, ariko yari yifuza yuko hoboneka umwana wa Abimeleki avyaye kuri Sara, kugira ngo gutyo umugisha w'ubusamuragwa ube uw'umwana wa Abimeleki avyaye kuri Sara. Nuko rero turashobora kubona ibi bintu byose byabaye, ariko Imana yari kwirabungabunga irinze Sara na Aburahamu kugira ngo hashyitswe intumbero y'Imana. Nuko rero ubu twebwe turiko turaba mu gihe aho dushobora kwitegereza kahise k'ishengero rya Yesu Kristo, ariryo riri muri iki gicapu cyakozwe na Revera William Branham muri aka kabanza gatoya cyane ngaha. Aha tuhafise intama
intambuko canke igihe c'intumwa za Yesu Kristo hariya mu gihugu ca Isirayeli hamwe no mu bindi bibanza bihegereye. Hanyuma naho turafise iki kibanza kinini cyane kiboneka neza. Iki gishushanya intambuko ya mbere canke igihe ca mbere c'ishengero rya Yesu Kristo ryo mu banyamahanga, aho Pawulo yabaye intumwa y'abanyamahanga, kandi ivyo vyashikirijwe muri Aziya ntoya. Mu nyuma naho dufise iki kibanza ca kabiri ngaha gishushanya igihe cya kabiri cy'ishengero ryo mu banyamahanga, kandi intumwa y'ico gihe yabaye Irene. Mu nyuma aha tuhafise intambuko ya gatatu ngaha, intumwa y'ico gihe yabaye Marte. Igihe cya mbere cyashikirijwe muri Aziya ntoya, icya kabiri mu Bufaransa, icya gatatu muri Hongiriya no mu Bufaransa, igihe cya kane muri Irlande na Ekose. Igihe cya kane intumwa yaco yabaye Colomba, kandi icyo gihe cyashyikirijwe muri Ekose no muri Irlande. Intambuko ya gatanu y'ishengero rya Yesu Kristo mu banyamahanga turashobora kubona ko icyo gihe cyashyikirijwe mu Budage, intumwa yacyo yabaye Luteri. Mu nyuma intambuko ya gatandatu turabona ko Imana yarungitse Yohana Wesley mu Bwongereza, ahashyikirijwe iyo ntambuko ya gatandatu. Mu nyuma ku ntambuko y'indwi nayo ariyo yashyikirijwe muri Amerika ya ruguru, Imana yarungitse Revera William Branham afise ubukozi bwa Eliya bwo ku nshuro igira kane, kandi yamurungitse nk'integuza yo kuza kwa kabiri kwa Kristo. Yanamurungitse nk'umumarayika ntumwa w'igihe cy'indwi canke intambuko y'indwi y'ishengero ry'abanyamahanga. Iyo ni intambuko yashikirijwe muri Amerika ya ruguru. Nuko rero turashobora kubona ingene ishengero rya Yesu Kristo ryaciye muri izo ntambuko ndwi, kandi muri izo ntambuko ndwi ibyo bihe ndwi Yesu Kristo yabiciyemo ari muri mpwemu yera, agaragariye mu gihe uja mu kindi mu ishengero ryiwe, agaragara biciye mu ntuma yo muri buri gihe. Nuko rero ubu naho ivyabereye muri ibi bihe byose bishushanya bizoba biriko birabera mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. Intumwa zishushanya intumwa izoba biri mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, zishushanya Kristo agaragariye mu mubiri w'umuntu biciye mu mumarayika ntumwa wiwe ku munsi w'iherezo, aho Kristo azoba ariko arigaragaza nk'umwana w'umuntu, yigaragaza nk'umwana wa Dawidi kugira ngo akore igikorwa gihwanye n'iki gihe. Nuko aheza akora ibintu byose bifitaniye isano n'umugambi wiwe kubw'umugisha w'ishengero rya Yesu Kristo, kandi vyongeye bizoba no kubw'umugisha w'ubwoko bw'Abaheburayo. Nuko rero ishengero ry'umwami Yesu Kristo riduze mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, murabona ni ishengero rikiri rito. Ishengero rikiri rito, iri shengero kugira ngo rivyara abana b'abahungu n'abakobwa b'Imana bo muri iki gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. Nuko riheze rizane n'umwana w'isezerano avuke biciye muri iryo shengero ry'inkumi. Iryo shengero ryashubizwe mu buto nk'uko Sara nawe yasubizwe mu bukumi. Rizane ugushyitswa kukuza k'umwana w'isezerano, ugushyitswa kukuza k'umwana w'umuntu akaba n'umwana wa Dawidi, akongera akaba umuhungu wa Aburahamu. Nuko rero turashobora kubona yuko iri shengero ry'inkumi ariryo rifise isezerano n'umugisha byo kuri uyu munsi w'iherezo. Nuko rero mbega ukuza kwa kabiri kwa Kristo kuzoba ari iki hagati mu ishengero ry'umwami Yesu Kristo muri kino gihe cy'iherezo? Bizoba ari nk'uko vyagenze mu kuza kwa mbere kwa Kristo. Hariya yari ijambo yigize umuntu hagati mu bwoko bw'Abaheburayo. Uwo ntiyari uwundi, yari marayika w'Uhoraho, marayika w'isezerano yabohoye ubwoko bw'Abaheburayo. Yaraje ari mu mubiri hagati mu bwoko bw'Abaheburayo, aje biciye mu igitwikirizo cy'umubiri cyavyawe n'inkumi Mariya hari i Betelehemu y'i Yudaya. Kandi muri iki gihe cy'iherezo naho jambo ariwe marayika w'isezerano, marayika w'Uhoraho, ariwe mpwemu yera, azoza bundi bushasha ku munsi w'iherezo ari mu mubiri w'umuntu. Arivyo vyashushanijwe canke vyagereranirijwe mu vyahishuriwe Yohana ikigabane c'19 umurongo wa 11 kugeza ku wa 21, ahabonekera ugendera ku ifarasi y'igitare yo mu vyahishuwe 19, kandi uwagendera ku ifarasi yera si uwundi ni marayika w'isezerano, marayika w'Uhoraho, ni mpwemu yera aje ku munsi w'iherezo. Aje ari mu mubiri w'umuntu nk'uko yaje ari mu mubiri w'umuntu mu myaka 2000 irangiye, nk'uko habaye igitwikirizo cy'umubiri w'umuntu wavyawe n'inkumi Mariya, ariyo yari inkumi y'Umuheburayo, inkumi ikiri nto. Ubu naho biciye mu ishengero rikiri rito, ishengero ry'umwami Yesu Kristo,
hazoza ugushyitswa kukuza k'umwana w'umuntu, akaba n'umwana wa Dawidi, akongera akaba umwana wa Aburahamu wo ku munsi w'iherezo, kuko biciye muri umwe wo mu bavukiye mu mubiri w'ibanga wa Kristo mu ishengero rya Yesu Kristo, hazoba ugushyitswa kw'amasezerano y'Imana ahwanye n'umunsi wa nyuma, kandi hazoshyitswa kuza k'umwana w'isezerano, ariko kuza kwa marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho ari we Yesu Kristo, ari mu mubiri we wa teofaniya, agaragaye biciye mu mubiri w'umuntu. Iryo sezerano rizoshyitswa ku ishengero ry'umwami Yesu Kristo biciye mu mubiri w'umuntu, rishikirizwe muri umwe wo mu bagize umubiri w'ibanga wa Yesu Kristo. Iyo iryo sezerano rishikirizwa mu gihe cya mbere, igitwikirizo cy'umubiri yari kuba ari Pawulo, ari we yabaye intumwa y'igihe cya mbere. Pawulo yaravuga ati, sijye nkiriho, ni Kristo ariho muri jewe, ariko we ntiyariko arabaho nk'umwana w'umuntu canke nk'umwana wa Dawidi. Aho siho yari ari mu gikorwa ciwe cyo kwisubiza ivyiwe, ahubwo Kristo aho yari ahari mu mukundo wacu mwene data, akaba n'intumwa Pawulo. Kristo yari ari ngaho muri we, ahari nk'umuherezi mukuru, agaragaye biciye muri Pawulo mutagatifu, agaragariye mu kiringo cy'ubuntu. Nuko rero iyo biba byarabereye mu gihe cya kabiri, nuko rero biciye mu mumarayika ntumwa agira kabiri Irene, niho hari kuba habereye kugaragara k'umwana w'umuntu n'umwana wa Dawidi, kuko buri gihe hategerezwa kuba afise igitwikirizo cy'umubiri kugira ngo ashitse amasezerano yiwe yasezeranye yo mu gihe gito canke ikiringo kinini gihwanye n'iryo sezerano. Nuko rero ubu hararenganye nta mukondwe cyangwa ibihendwe by'ishengero ry'abanyamahanga, kandi nta na kimwe cyo muri ivyo bihe cyashyikirijwe mu kuza k'umwana w'isezerano. Nta nimwe muri izo ntambuko, nta nimwe muri izo ntumwa z'ivyo bihendwe yashyikirijwe mu kuza k'umwana w'isezerano mu mwuzuro wiwe wose, ariko we yaba ariko aragaragarira muri buri ntumwa, kandi yari arashushanya ibyo we azokorera muri iki gihe cy'iherezo. Nuko rero ubu mu gihe ishengero ry'umwami Yesu Kristo ryasubijwe mu buto mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, biciye muri iryo shengero ryasubijwe mu bukumi ishengero rya Yesu Kristo, isezerano ryo kuza k'umwana w'isezerano rizoba ririko rirashyitswa biciye mu ntumwa yo mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, ikaba ari n'iy'ikiringo cy'ubwami cy'ishengero ry'umwami Yesu Kristo. Ni ukuvuga yuko iryo shengero rikiri inkumi, rikiri rito, rizoba rifise uwo mumarayika ntumwa wa Yesu Kristo, kandi biciye muri uyo mumarayika ntumwa Kristo azoba ariko arashyitsa amasezerano yiwe ahwanye n'iki gihe cy'iherezo, amasezerano afitaniye isano no kuza k'umwana w'umuntu n'umwana wa Dawidi, umuhungu wa Aburahamu. Kandi biciye muri iyo ntumwa azoba ariko aravugisha ishengero ryiwe, avugisha abantu biwe, azoba ariko araduhishurira ibi bintu byose bitegerezwa kuba vuba, kandi azoba ariko arahamagara yegeranya intore ziwe zose, kandi azoba ariko aradutegura kugira ngo duhindurwe tunazamugwe muri kino gihe cya nyuma. Integuza y'ukuza kwa kabiri kwa Kristo ariko aravuga ku bijyanye no kuza kugendera ku ifarasi y'igitare yo mu Byahishuwe 19. Yaratubwiye ikintu ngirakamaro cyane twebwe tudoshobora kureka ngo twirengagize, tureke kukiraba. Yaratubwiye ku rupapuro rw'277 mu gitabo cy'ibimatanije mu Kiespanyol, yaravuze ati, ariko yavuze ati, turasabye ngo mpwemu yera yizire wenyine ubwiwe ugendera ku ifarasi y'ukuri yera, mu gihe mpwemu wiwe, mpwemu wa Kristo, azohangana na Antikristo, we azoheze acahamagara abiwe. Nuko rero turabonye yuko ugendera ku ifarasi y'igitare ari mpwemu yera, ni ukuvuga ni mpwemu yera, marayika w'isezerano. No ku rupapuro rw'256 mu gitabo cy'ibimatanije mu Kiespanyol yaravuze ati, ariko igihe umwami wacu azoserukira ku isi, azoza agendera ku ifarasi yera nk'urubura, kandi azoba ari Emanueli mu mwuzuro, ijambo ry'Imana ryigize umubiri, ryambaye umubiri mu muntu. Ibyo bizoba ari iki? Kuzoba ari ukuza kugendera ku ifarasi y'igitare yo mu Byahishuwe 19, n'ukuza kwa jambo, ukuza kw'ijambo, ukuza kwa marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho, n'ukuza
ko umumarayika yari atandukanye n'abandi yabonetse muri iki gicu cyari gikozwe n'abamarayika. ni ukuza k'uyu mumarayika ari we marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho, aje yihishije kandi yihishuriye mu mubiri w'umuntu, mu mumarayika ntumwa w'umwami Yesu Kristo. umumarayika w'umwami Yesu Kristo kizoba ari igitwikirizo cy'umubiri, kizoba kirimo marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho. ni umubiri uzoba urimwo marayika w'uhoraho, ni ukuvuga Yesu Kristo ari muri mpwemu yera agaragariye ku munsi w'iherezo mu gushyitswa kukuza k'umwana yasezeranywe. aje nk'umwana w'umuntu, ni ukuvuga aje nk'umuvugishwa n'Imana. marayika w'isezerano aje nk'umuvugishwa agaragariye mu mubiri w'umuntu ku munsi w'iherezo, nk'uko mu myaka ibihumbi 2000 iheze yajya ari mu mubiri w'umuntu agaragariye muri wa mubiri witwa Yesu, kandi mu yandi majambo yajya ari nk'umuvugishwa w'i Nazareti. kuko ukugaragara k'umwana w'umuntu ni ukugaragara kw'Imana, marayika w'isezerano agaragariye mu muntu, mu muvugishwa n'Imana. nuko rero turashobora kubona iri banga, kandi turashobora kubona iri shengero ryasubijwe mu bukumi ku munsi w'iherezo, nk'uko Sara nawe yasubijwe mu bukumi muri kiriya gihe, kugira ngo azane ugushyitswa kw'isezerano k'umwana yasezeraniwe Aburahamu. twamaze gushika mu gihe cy'ubwiza cyane gusumba ibindi bihe byose. twamaze gushika mu gihe aho umwana yasezeranywe wo muri iki gihe cy'iherezo, ariko kuza kwa kabiri kwa Kristo. murabona kuri Sara wo mu buryo bw'impwemu ku ishengero ry'umwami Yesu Kristo ryasubijwe mu bukumi mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, niho hashikirizwa iri sezerano. kandi ugushyitswa kw'iryo sezerano gutegerezwa kuba gufise igitwikirizo cy'umubiri, kandi umubiri w'inyama muri iki gihe uzoba uri kurashikirizwamo uwo mugisha azoba ari umumarayika w'umwami Yesu Kristo. iryo ni ryo banga ry'umumarayika w'umwami Yesu Kristo. nuko rero turashobora kubona igituma Yohana intumwa yashatse gusenga umumarayika wa Yesu Kristo mu nshuro 2 mu kigabane cya 19 mu byahishuwe, umurongo wa 6 kugeza ku w'10. hamwe no mu byahishuriwe Yohana ikigabane cya 22 umurongo wa 6 kugeza ku w'9. ariko umumarayika yamubwiye ko atobikora. nuko rero mbega Yohani yabonye ki ibyatumye ashaka gusenga umumarayika wa Yesu Kristo? yabonye ukugaragara kwa Yesu Kristo, kugaragara k'umwana w'umuntu n'umwana wa Dawidi agaragariye mu mumarayika ntumwa wiwe. yabonye hagaragariye mu mumarayika ntumwa wa Yesu Kristo, hagaragariye marayika w'isezerano, marayika w'uhoraho, hagaragariye Yesu Kristo ari muri mpwemu yera. nicyo gituma yashatse gusenga uwo mumarayika muri izo nshuro 2. nuko rero turabonye ingene biciye muri Sara wo mu buryo bw'impwemu ariryo shengero rya Yesu Kristo ryasubijwe mu bukumi, kuko ishengero rya Yesu Kristo mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka ni ishengero ry'inkumi, ishengero ryasubijwe mu buto mu bukumi, ryaharonkeye impinduka ngaho nk'umubiri w'ibanga w'abizera, kandi ryinjiye muri uko gusobekerana kw'ibiringo, kandi ryashyizwe mu kiringo gishasha. Imana yarishyize mu kiringo gisha, intambuko nshasha y'ubuzima bwa Sara wo mu buryo bw'impwemu ariryo shengero. nuko rero murabona Aburahamu igihe yaronka ugushyitswa kw'isezerano k'umuhungu w'isezerano yari afise imyaka ingahe? yari afise imyaka 100. kandi mu myaka 100 harimwo yubile zingahe? harimo yubile 2. buri myaka 50 umwaka ugira 50 uba ari umwaka wa yubile, dushingiye ku itegeko rigena umwaka wa yubile ryahawe ubwoko bw'Abaheburayo. Aburahamu murabona igihe yakwiza imyaka 100 yabaye muri yubile ikomeye cyane, aronse umwana w'isezerano, umuhungu yasezeraniwe. yariko araba mu mwaka ugira 100. uwo ni umwaka ugira 2 wa yubile kuri buri muntu. umwaka wa mbere wa yubile w'umuntu ni umwaka ugira 50. nuko rero murabona ingene ishengero ry'umwami Yesu Kristo naryo rigeze mu mwaka wa yubile uhinduwe mushasha.
mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. Buri gihe igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka uba ari umwaka wa yubile, ni umwaka w'umugisha, kandi ni umwaka wo kugaruka ku bana bose b'abahungu n'abakobwa b'Imana, wo kugaruka ku ihanga ryose ry'Imana, bakagaruka mu iragi ryabo, bakagaruka no mu byabo, bakagaruka no ku mugisha baba baratakaje kera. Nicyo gituma mu mugisha wo kuza k'umwana yasezeranywe haza imigisha yose ya Kristo iyo afitiye ishengero ryiwe muri kino gihe cy'iherezo, mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. Kandi icyo nicyo gituma bahamagarwa bakegeranywa abatoranijwe bose b'Imana, bagahamagarwa muri iki gihe cy'iherezo. Kandi icyo nicyo gituma ibintu byose bihindurwa bishasha. Imana irakora irema igihe gishasha, igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, ikarema ikiringo kinini gishasha, ikiringo kigira indwi, ni ukuvuga ikiringo kinini cy'ubwami. kandi Imana iranaduhishurira ibanga ry'ukuza kwayo, ni ukuvuga ukuza gushasha, kuko ukuza kwa mbere kwabaye mu myaka 2000 irangiye, kandi ukuza gushasha nako ni ukuza kwa kabiri kwa Kristo. kandi byongeye Imana iraduhishurira n'izina rishasha ryo mu kuza kwa kabiri kwa Kristo. Nicyo gituma mu byahishuriwe Yohana ikigabane cya 3 umurongo wa 12 havuga hati, uwunesha nzomugira inkingi yo mu rusengero rw'Imana yanje, kandi ntazosohoka ukundi cyangwa ntazokwigera hava. Nanjye nzomwandika ku izina ry'Imana yanje n'iry'umugwa w'Imana yanje, niwe Yerusalemu musha wururuka uvuye mu ijuru ku Mana yanje, kandi nzomwandika ko n'izina ryanje risha. Imana murabona iraduha iyi migisha mishasha yasezeranye yo muri iki gihe cy'iherezo. kandi byongeye turanabwirwa no mu kigabane cya 2 umurongo wa 17 mu byahishuriwe Yohana hati, uwunesha nzomuha kuri manu yanyegejwe, kandi nzomuha ibuye ryera ririko izina risha. haravuga hati, kandi nzomuha ibuye ryera, kuri iryo buye handitswe ku izina risha, nta muntu arizi. kandi nzomuha ibuye ryera, kuri iryo buye handitswe ku izina risha, nta muntu arizi atari uwuzorihabwa. nuko rero nimurabe ingene Imana iri kwirahindura ibintu byose bishasha. yarashizeho ishengero risha ryashubijwe mu bukumi, isubiza mu bukumi ishengero ryayo, kandi iranaduha n'izina risha, kandi iranaduhishurira izina rishasha ry'umwami Yesu Kristo. kandi Imana iraduha ikiringo gishasha, ikiringo kinini cy'ubwami, kandi iranaduha igihe gishasha, igihe cy'ibuye rikomeza imfuruka. kandi iraduha n'umumarayika ntumwa mushasha, umumarayika ntumwa w'umwami Yesu Kristo wo mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka, akaba ari niwo mu kiringo kinini cy'ubwami. kandi ni inshuro ya mbere aho Yesu Kristo ahaye ishengero ryiwe umuvugishwa n'Imana ntumwa w'ikiringo kinini. ubwo niko rwego rw'umuvugishwa ahambaye cyane uw'Imana irungika ku isi. hari abavugishwa n'Imana ndwi b'ibiringo binini gusa, aribo Adamu, Seti, Nowa, Aburahamu, Mose, Yesu, hamwe n'umumarayika w'umwami Yesu Kristo. abavugishwa n'Imana ndwi b'ibiringo n'abibiringo binini ndwi bafise n'ubutumwa ndwi bw'ibiringo binini. kandi mu mugambi w'Imana kugeza ubu hasigaye gusa ikiringo kinini kigira indwi, kandi hasigaye n'umumarayika ntumwa w'indwi w'ikiringo kinini. umuvugishwa w'ikiringo kinini afise ubutumwa bw'ikiringo kinini bugira indwi. nuko rero turashobora kubona ingene muri iki gihe cy'iherezo biciye mu ishengero rikiri rito, kuko ishengero mu gihe cy'ibuye rikomeza imfuruka ni ishengero ry'inkumi rito, ariko ryuzuyemo ijambo ry'Imana ryo muri iki gihe cyacu, kandi ryizeye ritanyiganyizwa mu ijambo
ryasezeranywe n'Imana ryo muri iki gihe cyacu. Murabona, biciye muri iryo shengero Imana irashyitsa, kandi kuri ryo Imana ikahashyitsa aya masezerano yose ahwanye n'iki gihe cy'iherezo. Nuko rero ubu abatoranijwe bo ku munsi w'iherezo abazoba bariko barabona bakira no kuza k'umuhungu w'isezerano, nibo bazoronka uguhindurwa kw'imibiri yabo igihe abapfiriye muri Kristo bazoba bazukiye mu mibiri ihoraho. Kandi tuzoheza tuve ngaha tuje mu birori by'ubukwe bw'umwagazi w'intama mu ijuru, mu munsi mukuru ukomeye uturindiririye hariya, ari uwo munsi mukuru twatumiwemwo. Kuri jewe ni umugisha ukomeye cyane kuba ndi kumwe namwe muri uyu mwanya, ndiko ndabashingira intahe y'ibi bintu byose ari byo bitegerezwa kubera muri iki gihe cya nyuma. Bikabera hehe? Muri Sara wo mu buryo bw'impwemu, ni ukuvuga mu ishengero ry'Umwami Yesu Kristo ryashubijwe mu bukumi kugira ngo rironke umuhungu w'isezerano, ari we yashushanijwe muri Isaka. Turiko turaba mu gihe cy'ubwiza cyane gusumba ibindi bihe byose, aho imigisha yasezeranywe igasezeranirwa abatoranijwe b'Imana, igasezeranirwa ishengero rya Yesu Kristo muri iki gihe cy'iherezo. Iyo migisha yaratanguye kuzirashyitswa n'Imana yacu, ishyitswa n'Umwami Yesu Kristo nk'uko we yabisezeranye. Nuko rero ubu turiko turabona Sara wo mu buryo bw'impwemu, ishengero ry'Umwami Yesu Kristo ryasubijwe mu bukumi, ryasubijwe mu buto, ishengero nkumi kandi nziza ikunditse yuzuye urukundo rw'Imana, kugira ngo irugaragarize umukwe Yesu Kristo umucunguzi wacu. Sara yasubijwe mu bukumi, yasubijwe mu buyabaga kugira ngo avyare umuhungu w'isezerano. Iryo ni ishengero ry'Umwami Yesu Kristo ryasubijwe mu bukumi, mu buto, kugira ngo rironke ukuza kwa kabiri kwa Kristo, ukuza k'umuhungu yasezeranywe, ukuza k'umwana w'umuntu akaba n'umwana wa Dawidi, akongera akaba umwana wa Aburahamu, kugira ngo akore igikorwa ciwe cyo kwisubiza ivyiwe. Nuko gutyo yicare ku ntebe y'ubwami ya Dawidi, aganze ubwoko bw'Abaheburayo, aganze n'ayandi mahanga yose. Kandi twebwe tuzoganzanya nawe, kuko we yaraducunguje amaraso yiwe, kandi yaduhinduye abami n'abaherezi b'Imana yacu. Kandi tuzoganza, tuzoba abami mu isi mu nganje y'imyaka 1000, mu nyuma tuganzanye nawe no mu bihe bidashira. Kuri jewe ryari ihirwe kuba ndi kumwe namwe, ndiko ndabashingira intahe ya Sara yasubijwe mu bukumi kugira ngo avyare umuhungu, umwana yasezeranywe, umuhungu wa Aburahamu. Murakoze cyane kuba mwateze amatwi mubikunze, nshuti bakundwa bene data muri ngaha. Kandi ndasize ngaha bundi bushasha Reverend Miguel Bermudez Marine kugira ngo abandanye kandi asozere iki gice cyacu muri uyu mwanya. Nuko gutyo ashimire Kristo kubw'imigisha yiwe adufitiye. Nk'uko Aburahamu yagendanye n'Imana, kandi Kristo nawe igihe yari ku isi yaravuze ati, Aburahamu atarabaho je namye ndiho. Aburahamu yari yarahamiye kubona umunsi wanje, kandi yarawubonye aranezerwa. Ibyo byabaye igihe Aburahamu yamwakira ku munsi w'imbere wo kurandurwa kwa Sodoma na Gomora. Nuko Aburahamu agasangira na Elohimu. Aburahamu yaragendanye n'Imana uhereye igihe Imana yamuhamagara. Nuko yararonse imigisha y'Imana, kandi yarizeye Imana, abiharugwa ko nk'ukugororoka. Ubu naho natwe turiko tugendana na Kristo, twaratsindanishirijwe na Kristo, kandi azotujana mu rugo rwa Data wacu wo mu ijuru.
nk'uko enoki yagendanye n'imana nuko imana ikamujyana mu rugo rwiwe. ubu naho natwe turi ko tugendana na Kristo, kandi Kristo azotujyana mu rugo rwiwe mu birori by'ubukwe bw'umwagazi w'intama. twese dushaka gusa na Kristo, kandi mbega murazi ikintu kimwe, we yashatse gusa natwe kugira ngo natwe tuzoshobore gusa nawe, kandi kugeza ubu we yaramaze kwigira nkatwe. ubu naho natwe ariko atugira nkawe. we yaramaze kuduha umubiri we wa teofaniya, cyangwa kuduha umubiri wacu wa teofaniya umeze nk'umubiri wiwe wa teofaniya, kandi azoduha n'umubiri wacu ufadika umeze nk'umubiri wiwe ufadika, uhoraho kandi uhawe ubwiza. nuko rero ubu naho natwe twifuza nk'ibyo atwifuriza. we ashaka yuko twosa nawe, tukagira ishusho na kameremere vyiwe, kandi natwe nyene dushaka gusa nawe. imana ibandanye kubaha umugisha mwese, imana ibarinde bazigame, kandi mu mwese mubandanye mugira ijoro ryuzuye imigisha y'umukundwa mucunguzi wacu Yesu Kristo. mugira ijoro ryiza.